naba amashetani yakoreyemo babitumye kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuzane igitoro i Burundi hagira habe kudeta akagenda akabuza abantu ngo ntimutange dokima y'ubu bwato burimwo igitoro Umurundi akandika ikete ati naho muzana ico gitoro Uburundi ntibushoboye kukirira buzoriha ugasanga n'indongozi abivuze. Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaine yacu hari na yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV none n'umwanya makuru ageze ko ari karagarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri rigenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 aho tugiye kubageza ko amakuru ahambaye cane kandi anateye ubwoba kubiriko birabera nga mu gihugu c'u Burundi. Murano makuru tugiye kugaruka ku kibazo cy'igitoro, kimwe mu bibazo vyakweze ukutumvikana gukomeye hagati y'abategetsi bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, cakweze kutumvikana hagati ya General Gervas Ndirakobuca ndetse na President Evariste Ndayishimiye, kirakwega kutumvikana hagati ya General Arengiyome Bunyoni kuri ubu ngubu apfunzwe amagara yiwe atifashe neza na President Evariste Ndayishimiye, kiriko kirakwega intambara ikomeye cyane hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu ivy'umushinga amateka Shabani nimubona na Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu ngubu biriko biragenda birafata umurindi ukomeye cyane mu kuyangara. Muri kano kanya tugiye kubabwira amakuru yihutirwa cyane ahejeje kudushikira ico bikoze ng'igitoro kirashobora gutuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD busambuka. President Evariste Ndayishimiye yarakaye kandi atawe ushobora kumuhagarika muri kino gihe mu gihe avuga yuko ibintu byose avyishoboreye. Tugize iminsi turababwira amakuru ajanye n'ibiriko birabe mu butegetsi bwa CNDD-FDD ku njyane zikomeye cyane zoba ziriko ziraterwa n'igitoro. Twarababwiye imirwi ikomeye cyane President Evariste Ndayishimiye muri kino gihe yashize ko cyane imirwi y'iperereza kugira ngo imugenzurire ukugene igitoro kinyegezwa. Ndayishimiye ubwe yavuze yuko abizi neza yuko hari abategetsi bakomeye cyane harimo n'abajenerali bafata igitoro cyari gisanzwe kiri ku masitasiyo maze bakagikurayo bakajya kukigurisha ku kinywabi, no kuvuga mu isoko ry'ikinywabi aho icyo gitoro kigurishwa ku mafaranga y'umurengera, aho Ndayishimiye atanga akarorero yuko atamutegetsi ukomeye aparitse V8 ashobora guhagarara ku masitasiyo ngo atondeye igitoro kubera ko baba bazi aho bakinyegeje bagomba kugikura. Muri kano kanya turaza kubabwira ko no mu bakenguza amateka ndetse no mu bashinga amateka no mu bindi bihangange vya CNDD-FDD iyo ntureka y'intambara y'igitoro yoba yahejeje kuhashika. Turaza kubabwira urwanko rukomeye cyane igitoro cyazamuye hagati y'ibihangange cyane General Gervas Ndirakobuca ndetse na President Evariste Ndayishimiye, tutibagiye ku nkuru ziriko ziravugwa ku munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ko yoba ashigikiye nawe nyine abagomba kunyegeza igitoro ndetse n'abakirangura bakakigurisha kuri magendo. Muri kano kanya turaza kubabwira ku bya Shabani nimubona agize iminsi aravugwa cyane, aho Ndayishimiye yategetse abashinga amateka kwiga idosiye yiwe maze bakamukura ko ubudahangarwa nawe nyine akaja mu kibanza kimukwiriye. Muri kano kanya turaza kubabwira ibikomeye cyane biriko birabera nga mu gihugu c'u Burundi bivanye n'igitoro. Ndayishimiye turaza kubabwira ko abandanya avuga ibijanye n'abategetsi bakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi baba barandikiye aho igitoro c'u Burundi cyari gisanzwe kirangurirwa, bakababwira yuko Uburundi ata amafaranga bufise yo kuba bwarangura igitoro. Barongera barabandikira barababwira yuko batohirahira ngo bozane igitoro mu Burundi kuko batazabona uko bishurwa, kuko mu Burundi himirijwe itembagazwa ry'ubutegetsi. Muri kano kanya hari amakuru menshi nyine twahejeje kuronka ku bijanye n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe
hari umukwabu ukomeye cyane wo kurondera abo bose bariko bakora isoko ry'ikinywabi ry'igitoro ndetse n'abariko barafata igitoro bakagikura ku masitasiyo maze bakajya kukigurisha kuri iryo soko, aho usanga iryo soko nyine riri ku giciro cy'umurengera, uretse ko abo nyine basanzwe bakomeye n'ubundi bakigureyo kuko bazi n'ibyo barimwo, ngo hakaba himirijwe gutembagazwa ubutegetsi, akaba ariyo mpamvu bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bereke abanyagihugu yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe. Iki gitoro cyanazamuye nyine urwango rukomeye hagati ya Gervas Ndirakobuca na Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye, tugaruke no ku ntambara ikomeye cyane iriko iraba hagati mu bihangange bya CNDD FDD, umucanwa uriko uraka hagati y'abategetsi ba CNDD FDD na Perezida Evariste Ndayishimiye adatinya guta ko ibibazo byose biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, akavuga yuko impamvu ivyo byose bipfa ari uko yabuze abamufasha. Co bikoze amakuru y'ibanga dukura mu masoko yacu ngo nuko haba hariho umugambi ukomeye cane, kuko ngo Ndayishimiye yahemukiye bimwe bikomeye, bamwe bavuga yuko bari mu iragi ry'umwisi Pierre Nkurunziza, ndetse akaba ngo yaranahemukiye bimwe bikomeye bamwe mu bajenero bafatanije urugamba, aho kuri ubu ngubu adatinya kubamaramaza. Kuri ubu ngubu asigaye abafata umengo ntaco baziranye ko kubijanye n'urugamba rwa CNDD FDD, ati ntago atwubaha na gatoyi, ntazi ko ari natwe twamugejeje mu kibanza arimwo, yaribagiye aho yavuye, nkuko nyine abo bategetsi babandanya kuvugana ishavu. None vyoba vyifashe ute muri kino gihe? Tubibutse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo ariho azimikwa kuba umukuru w'ubumwe bwa Afurika, ariko ngo ayo mabanga n'ubundi ngo ntaco ashobora kumuhindurira ko ku bijanye n'igitinyiro canke no kuba vyamukingira kuba nyine ari umukuru w'ubumwe bwa Afurika, kugira ngo ntabe yatembagazwa ku butegetsi, kuko twarabahaye n'amakuru avuga yuko bamwe mu bahoze barongoye ubwo bumwe bwa Afurika bagiye baratembagazwa, abandi baragandagurwa. Muri kano kanya rero reka tugaruke ku ntureka ndetse n'intambara ikomeye cane y'igitoro iriko iraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyo ntambara ikaba ihanganishije abategetsi bakomeye cane, ni nyuma y'ibitoro bigize iminsi birafatwa mu mihana itandukanye. Ivyo bitoro bikaboneka yuko ari iby'abategetsi bakomeye, ibyo Neva yibaza yuko abariko baramurwanya bariko barakoresha iyo turufu kugira ngo bereke abanyagihugu yuko ibintu byayangaye Neva agomba kuvako, cyane cyane ngo bakaba bamuteze umutego wo mu mwaka wa 2027, aho ibihangange kuri ubu ngubu byahejeje kwipanga. Byose rero reka tubigaruke ko muri ano makuru twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe ukoresha ururimi rw'icongereza, fyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatohoje twabashikiriza tucishije kuri no bonesha kure mukunda muri benshi. Shiramatsiko TV imwe rudendi bageza ko amakuru aba yizewe tuba twatoje amasoko yacu atandukanye. Muri kano kanya rero tugiye kwifashisha amakuru mu iperereza ry'u Burundi ndetse no bicocoro by'umugambwe CNDD FDD, aho nyine ayo masoko agiye kutubwira ukugene vyifashe mu bihangange vya CNDD FDD. Nyuma ya Shabani nimubona ndetse n'ibimaze igihe biravugwa kuri Reveriyano Ndikuriyo, Gervas Ndirakobuca nawe nyine ni umuntu atorohewe na gatoyi kubijanye n'ikibazo cy'igitoro, kugeraho Gervas Ndirakobuca bivugwa yuko ngo yoba ari we mutegetsi yoba yarahamagaye aho Uburundi bwari busanzwe burangurira igitoro kugira ngo bahagarike kukizana, kuko ngo hari himirijwe gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Igitoro kimwe mu bibazo byakweze kutumvikana gukomeye hagati ya Gervas Ndirakobuca ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, hagati y'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Igitoro cyakweze kutumvikana hagati ya bamwe mu bihangange ndetse n'ibicocoro by'umugambwe CNDD FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, bivanye n'uko Ndayishimiye abona yuko ibyo bihangange ngo byoba ari byo bifata ingingo kugira ngo igitoro ntikiboneke ngaha mu gihugu c'u Burundi.
hari haciye umwaka abantu benshi bibaza ico Gervas Ndirakobuca asigaye ajejwe akigenwa kuba umushikiranganji wa mbere muri Nyakanga mwaka wa 2022. Benshi bari biteze kubona umukuru wa leta afata ingingo zikomeye nk'uko byari bimaze igihe biraba akiri umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Icyo gihe niwe yari umushikiranganji yubahwa cane, yafata ingingo zikaja mu ngiro, rimwe na rimwe yanashobora kurenganura abarenganijwe, aho kuri ubu ngubu abarundi babona yuko Gervas Ndirakobuca ahawe igihugu ariwe ashobora gutabara, naho zimwe mu ngingo ziwe zavyaye amanyanga mu miryango myinshi. Kuva abaye umushikiranganji wa mbere, Gervas Ndirakobuca yarabuze ikibanza ciwe. Turaza kubigaruka ko kugene nyine yageze no mu kibanza cy'inama nkenguzamateka, ariko nanone bitoroshe iruhande y'umukuru w'igihugu yivanga mu bibazo byose yama ariko aravuga buri munsi, hamwe akanakoresha imvugo zimara amazi ubutegetsi. Umukuru w'igihugu yihera amategeko abashikiranganji n'abandi bategetsi. Gervas Ndirakobuca yarisanze ari umurorerezi muri iyo leta yararongoye, aho kuri ubu ngubu nabwo biboneka yuko ikibanza ciwe bamuhaye ikibanza nyine kitatuma anyeganyeza umutwe, intuntu ndetse n'ishavu ririko riranega. Ikindi cagoye Gervas Ndirakobuca ni ingene yifata iruhande ya Angeline Ndayishimiye mu nzego. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu nta na kimwe ajejwe, nta nico ashobora kubazwa, ariko mu ngiro Angeline Ndayishimiye afise inguvu zidasanzwe. Niwe ashobora gusambura ico umukuru w'igihugu yaraye yumvikanye n'umushikiranganji wa mbere, anafise bamwe mu bategetsi aha amategeko, haba mu bashikiranganji haba mu bakozi b'iperereza. Itegeko rya Angeline Ndayishimiye ntawe ushobora kurivuguruza, kuko na Perezida Ndayishimiye ntiyegera amuvuguruza na rimwe. Ikindi kiri mu vyagoye cane Generali Arengiyome Bunyoni, kubera atashaka ko bamugenderako, Ndirakobuca we byaranyotse asigara ajumarariwe muri iyo leta yararongoye. Ibijanye n'amakuru nyine twakuye mu begerenda kugarika yiganiye amasoko yacu. Ikibazo cy'igitoro nyine kiri mu bintu biriko birateranya abategetsi bakomeye cane na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu akarwi kamwe k'ibihangange karikoranije kugira ngo barabe ico bakora kugira ngo babogore igihugu. Igihe Generali Ndirakobuca agenwa kuba umushikiranganji wa mbere, Perezida Ndayishimiye yaraherutse gutangaza ko yifatiye mu minwe ikibazo cy'igitoro, anemeza abarundi ko kitazosubira kubura, aho yari ahejeje guhagarika ibikorwa by'ishirahamwe Interpol yari imaze imyaka myinshi cane ari ryo rizana ibitoro mu Burundi. Amwe mu masoko yacu avuga yuko Evariste Ndayishimiye yaryagirije ko ryakoranye na Generali Bunyoni mu gutuma ibitoro bikena kugira haboneke akaryo ko gutembagaza intwaro ya Generali Ndayishimiye. Ndayishimiye yirondereye irindi shirahamwe ryitwa Prestige, ariha ububasha bwo kurangura ibitoro by'u Burundi rikoranye na Regideso. Yari agiye kuza irabika icyo gitoro, ikongera ikaba ariyo igitanga mu kukidandaza. Ibihangange muri CNDD-FDD bidashigikiye uwo muzo wa Ndayishimiye wo kubimaramaza byaciye byikora ko navyo nyine bijya inama turi buze kubabwira muri ano makuru. Hari impari zikomeye zivuga ko Angeline Ndayishimiye ari muri bene Prestige, naho we abihakana. Regideso nayo yashinzwe mu minwe y'umusirikare avugwa ko ari mu nshuti za Evariste Ndayishimiye. Amamiliyoni y'amadolari yarasohowe mu banki nkuru y'igihugu BRB ahabwa Prestige, ariko ca gitoro cagumye kibura. Amatohoza ya RPA yerekanye ko hariho ubunyonyezi budasanzwe kuri ayo mafaranga akurwa muri BRB. Aha ntawo kwibagira ko BRB atwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Mu mwanya wa mbere General Gervas Ndirakobuca yarubashe
uko yasanze Perezida Ndayishimiye yifatiye mu minwe ibijanye n'igitoro. Kumbure yibwira ko igitoro kizoboneka naho yoronka amakuru akwiye y'ingene amafaranga y'igihugu ariko aribwa. Inyuma y'umwaka ari mu mabanga niho yisanze ibintu vyayangaye, asanga ibara ryaraguye. Ikibazo cy'igitoro cahavuye kiba umuzi w'ibuye. Nderakobuca yarabonye neza ko Ndayishimiye vyamunaniye, yongera arabona ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi cane kandi ari we azobibazwa nk'umukuru wa leta. Ibintu vyarakomeye cane. Amakuru dukura mu masoko yacu mw'iperereza ati Gervas Nderakobuca yabonye neza ko Prestige ataco ishoboye kiretse kubandanya yiyorera amafaranga y'igihugu, aca atangura ibiganiro mu mpisho Interpol na Interpol. Niho yaraba umukuru w'igihugu na bamwe mu bamufasha. Amasoko yacu mw'iperereza avuga yuko harimwo umukuru w'iperereza Service National de l'Enseignement n'umuyobozi mwishikira. Gervas Nderakobuca yaberetse ko igitoro gishobora gusubira kuboneka neza mu Burundi hamwe boreka Interpol igasubira kurangura igitoro c'u Burundi, hanyuma bakemera bakaduza amafaranga make yoba ari 150 vy'amarundi kw'ilitiro y'igitoro. Nderakobuca ntiyarazi ko yarahejeje kugurura intambara atazi hagati yiwe ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amasoko yacu mw'iperereza abandanya avuga yuko Gervas Nderakobuca yaratutswe ngo kubona ashobora kwiyumvira gusubira kuzana sosiyete yahoze ikorana n'abatutsi, ariko nawe yaraberetse ko naho bariko bavuga ko intwaro za kera Interpol yakoranye na Perezida Nkurunziza imyaka 15 atani ingorane yigeze ibaho y'ibura y'igitoro. Ariko nanone ico Ndayishimiye yabonye nuko ngo Gervas Nderakobuca nawe yoba agendera mu makanda y'umisi Pierre Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye atarabizi. Ntivyatevye Nderakobuca yahavuye yagirizwa ko ayo mafaranga ariko asaba ko adozwa kw'ilitiro ari igiturire ciwe yumvikanye na Interpol. Umushikiranganji wa mbere yarumiwe, ishavu riranika kugeza aho ashaka gutanga imihoho. Ico gihe amasoko yacu y'ibanga niho yohava amenya ko yafatiwe ingingo zihambaye, ko ahirahiye agatanga imihoho aca ahagarikwa n'iperereza, nawe akagirizwa ko ariko agerageza guhungabanya umutekano w'igihugu muri Rusama mwaka 2024 imbere y'inama nshingamateka. Niho Gervas Nderakobuca atariye umunwa ko atanyishu nimwe afise ku kibazo kijanye n'ibura ry'igitoro. Mu ncamake yarabwiye abarundi ati jewe narananiwe, genda mwibarize. Umwe avuga yuko yacifatiye mu minwe. Gervas Nderakobuca aha hantu yahuriye n'ibikomeye cane. Kuva Gervas Nderakobuca agombye gutanga imihoho ariko agaterwa ubwoba, yari abayeho atazi ico bari bagiye kumukoza. Amasoko yacu avuga yuko ibintu vyaciye biba birebire cane inyuma y'amatohoza RP yashize ahabona ku busuma bwoba bukorwa n'abegereye umukuru w'igihugu bafatiye kuri Prestige ku bijanye no kurangura ibitoro hanze. Hari umutegetsi wo hejuru cane yegereye Perezida Ndayishimiye twivuganiye, yatubwiye ati birya RP ivuga turazi uwuriko arabitanga, turazi ko dufise ikibazo muri leta. Yemeye kumbwira uwo muntu, ariko byarumvikana ko ishavu bafise ritari kure y'urongoye leta, ko yamwangiye gutanga imihoho. Ndayishimiye yoba yari yarateguriye iki Gervas Nderakobuca? Nico bamwe n'abandi bari bariko baribaza. Ibiriko biraba muri no minsi birerekana ibijanye no guhangana gukomeye cane kuri hagati y'abo bategetsi. Kuri ubu ngubu rero Gervas Nderakobuca ni umukuru w'inama nkenguzamateka, ariko nanone nta kigaragara, ariko arafata ingingo zikomeye cane. Amakuru adushikira nuko nyine yabujijwe kuba yakongera gusubira kugaragara mu banyagihugu cane, afata ingingo ndetse atanga n'amategeko
kuko ngo amakuru iperereza rya Perezida Evariste Ndayishimiye rifise nuko Gervas Ndirakobuca yoba ari mu bariko bararwanya rwihishwa barwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo akaba ari akarwi gakomeye cyane karimwo Reverien Ndikuriyo, Gervas Ndirakobuca, bamwe mu bashinga amateka tudashatse kuvuga bivanye n'umutekano wabo, ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane harimwo n'abajenero, ngo baba ariko barabona yuko Ndayishimiye ariko arabatobera igihugu, bose barwaniye kumwe, bamwe bagakomereka nk'uko Reverien Ndikuriyo abandanya avuga yuko umuntu wese adafise n'inkovu atigeze arwana, aho avuga yuko yarashwe kenshi ku rugamba, gutyo rero ko ari we yakagombye kuba ari we habaga iteka rikomeye cyane nk'uwarwanye bimwe biboneka, kuko yaranakomerekejwe cyane. Amakuru dufise nuko ivyo bihangange bivuga yuko bigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo byikure ko neva, kuko abandanije kubimaramaza. Amakuru dufise yibanga nuko igitoro cafatanywe Shabani Nimubona, kuba Shabani Nimubona Ndayishimiye yarategetse yuko akorwa k'ubudahangarwa bikaba bitarakorwa n'inama nshingamateka, icyo gitoro kingana ukuraho, ndetse n'ikindi cyagiye gifatwa mu mihana itandukanye, bivugwa yuko vyoba bifiswemwo ukuboko gukomeye cyane n'abategetsi bakomeye cyane, ndetse ngo n'igifatwa nuko ari Ndayishimiye yohereza iperereza ku bw'amasoko mu banyagihugu, maze bakajya kugifata. Abandi bategetsi bamubwiye yuko badateze kuza birirwa birukanka kuri ivyo vyo kuraba ngo ni bande banyegeje igitoro. Amakuru dufise nuko ngo hari ububiko bugamije gusamburwa bukomeye cyane, ngo bubikwamwo igitoro cyinshi cyane, aho harurwa amaritiro ibihumbi n'ibihumbi, ngo vyoba byarabitswe n'ibihangange kugira ngo igihe impanda izabivuze ivyo bihangange bizifashishe icyo gitoro, maze bizace biha n'abanyagihugu, maze babone yuko wari upfukamye mu nda abarundi ari Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru kibandanya gutohoza ko mu kandi kanya turaza no kubabwira ibindi bicasha. Ni ngaha duciye dusoza yarageze ko yareka aragaruka ko cane irya nino, mbibutsa yuko amakuru yacu ari akagaruka, cyonda kuri sabone cyangwa se subscribe uzubana natwe umunota ku yundi. Bibe vyiza kuri ngeze nivyo ndabipfurije.